Bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info, reka ndabaramutse ndabahe n'ikaze mwa kino kiganiro cacu cuno munsi turi dimanche igenekezo rya 12 kwezi no kw'icumi umwaka no 2025. Kaci ndamutsa cyane abantu mwese mudukurikirana aho muherereye hose, yaba bari ngaho iwacu mu Burundi, abari hanze y'igihugu, mu migabane igiye itandukanye. Reka tubaramutse tubahe n'ikaze mwa kino kiganiro cacu, aho novuga ko tugiye kuyaga cyane ku biriko birabera ku mirongo y'urugamba, ndavuga ngaha muri leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Iyi ni B-Info, nyuma y'igihe kitari gito itari kirakora, murabibona nko kuko twabibaguye ku munsi w'ejo tongeye kugaruka kugira ngo tuze turababwira na cyane amakuru magufi y'ibiriko birabera ku mirongo y'urugamba. Murabizi yuko ntabandi umwe, ahubwo ndi kumwe n'umusanguzi we twama tubana ibihe byose kugira ngo dushobore kubaha amakuru meza kandi atosoye. Bwana musanguzi, reka ndakuramutse ndaguhe n'ikaze kuri B-Info. Urakoze cyane bwana journaliste, kumikaze kuri B-Info. Ndizera ko umeze neza. Jewe ndashima Imana. Reka nce ndamutsa abadukurikiranye hano kuri B-Info nkuko wabivuze. Turagarutse kandi kugira ngo tuze turabashikiriza amakuru magufi arangwa mu karere k'ibiyaga binini, ariko cyane tuzoza turibanda hano ku butaka bwa Kongo cyane gose. Reka rero kumbure nce ndabaramutsa aho muherereye hose, abo mwamaze kuva gusenga, ndazi kusanga hano n'abajenama bafatirwa cyane bakamara musozi ku rusengero, abarimu uri n'abaja gusenga après-midi, mwebwe mwese turaramukije kandi turabiyegereje muri kino kiganiro. Yes, mbere huta muri kiganiro cacu, reka ndabasabe wowe uri kuradukurikirana kugeze kuno munota nturenga mutagiye muri commentaire kugira ngo gira icyo uvuga cyangwa duza mu mutima, kugira ngo tubone yuko tudatamba twirorera na rige. Biboneka yuko mu gihe muzotwereka urukundo muri commentaire, bya biganiro bizoshobora kugera kure nkuko byari bisanzwe bimeze ava yuko batwugarira runo rubuga rwacu rwa B-Info. Rero ni byinshi tugiye kuganira makino kiganiro, no gusaba yuko muri akanya gato tugiye kumarana wotora gatebe kugira ngo bumvirize cyane update ziri ku butaka bwa Kongo. Amakuru dufise nuko ingabo z'u Burundi FDNB, ingabo z'igihugu cy'u Burundi zaraye zirashe ivyuma by'ubwirinzi igihugu cy'u Rwanda cyari gisanzwe carashize muri bicunga Bukavu ndetse na Goma kugira ngo umutekano waho ugume umeze neza. Ariko amakuru dufise yizewe nuko bifashishije drone CH4 baraye barashe bino vyuma by'ubwirinzi by'igihugu cy'u Rwanda. Ibitoza gusisangura mu buryo bwiza ndetse bunatomoye n'umusanguzi nko mubona ngaha. Ayandi makuru tubaza gusimbira muri Uvira, aho inyuma yaho General Makenga avuze ivyo avuga niko novuga byatumye makuru dufise ingabo z'u Burundi zongerezwa muri Uvira cyane kugira ngo zishobore kurinda umutekano wa kino gisagara kuma kigegwa amajanja n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Bana musanguzi, sinorinda kurondogora, ndazi byinshi ivyo uraza kubivuga cyane. Turashaka kutubwire ingene zingabo z'u Burundi zarashe bino vyuma vy'ubwirinzi by'igihugu cy'u Rwanda. Bwana musanguzi, urakoze cyane bwana journaliste. Naremaze kabiri ntashobora kuba no kurikirana amakuru bikorera ku butaka bwa Kongo, kubera ko hari ibintu bitari bimeze neza, ariko ubu biriko biratura umurongo. Niyo mpamvu kenshi ntibyanyorohera cyane gutembera muri burya buce bwajya hakurya ya Kongo, ariko ubu ndabona ko ibintu biriko biragenda neza. FDNB iriko iravugwa cyane yuko ariyo yariyoboye ibitero by'indege byagabwe ku munsi w'ejo muri Mwenga, aho nkuko abivuze bashoboye guturira sinzi ko biti ibigwanisho, ariko ni ibikoresho cyangwa ivyuma by'ubwirinzi bw'igihugu cy'u Rwanda, bien sûr bahora bakoresha mu kurinda igisagara ca Goma, kumbure kugira ngo bishitse FARDC ikaba yobagaba ku bitero by'indege, izi systeme z'ubwirinzi zabo zishobore kuba zotesha umurongo indege zoba zije kugaba bitero, canke se zikaba zonashobora no kuzibira amabombe amwe ashobora kuba yoterwa n'indege canke n'ibindi bikoresho bisanzwe bitera zino ndege. Ibi byuma rero bari babishinze muri Mwenga, muri territoire ya Mwenga, ni ku birometero 65 n'igisagara
ca Bukavu neza na neza bacabishira ahantu hari kompani canke se uruganda rusanzwe ruko sinzi kandi nubwo abashinwa ariko igitigiri nyamwinshi c'abahakora n'abashinwa uruganda bitwa Twangiza Mine aha niho bari bavyesa bino vyuma amakuru dufise akemeza yuko hano hari bino vyuma hari hasanzwe haguma hari n'imiburiburi abasirikare bari hagati y'ijana na 60 n'amajana 2 abasirikare b'inyeshamba za RDF so rero ku munsi wejo niho haje drone novuga ziza ikitaraganya zica zirasambura bino vyuma kabisa zashitse zibirasa birasambagurika nyuma yo kurasa bino vyuma baca barasa no muri kino kigo ca Twangiza Mine isanzwe aho basanzwe bacukura ubutare byose kabisa biraba topo ariko amakuru dufise aremeza yuko aravuga yuko nako kugira ngo bashobore kuba boshobora guturira bino vyuma by'ubwirinzi ni collaboration yahabaye hagati y'abaturiye bijya vyuma hamwe n'abari basanzwe bakora muri rya company rya societe no kuvuga ko zino nyeshamba hari ukuntu ngo zahora zijya kubatoza amazahabu mu buryo butemewe n'ubundi butare butandukanye bari basanzwe bacukura rero bino bigatuma bano bakora bino bikorwa bajingitwa bashavura kubera yuko babahotera amandi majambo baca rero biba ngombwa yuko batanga amakuru y'ingene bino vyuma biri installé ingene bingana uburyo bipanze kugira ngo bikunde drone ise H4 ize kabisa iturako ibiro nivyo vyaraye bibaye rero aho n'amakuru yemeza ko banashaka hariho abasirikari kitaraganya baca basiga ubuzima baziyanyeshamba bagera kuri 56 Musesanguzi je ndumviza inyeshamba zisa n'izagambaniwe bashobora kuba barazigambaniye ababimo sukugambanirwa kubera yuko niba ahubwo bagambaniye abasanzwe bacukura ubutare barabagambaniye hama kumbura babona yuko babandanije babana bazohava barindegira cyane gusumba usange banabatse n'ibirenze ibyo bahora babaga so bivuze ngo rero iri turirwa rya bino vyuma hano muri Mwenga ndashobora kwemeza yuko rifitanye isano n'ibimaze iminsi biko ravugwa hano ku butaka bwa Kongo byerekana yuko mu by'ukuri gisagara ca Goma na Bukavu umwanya n'umwanya bashobora kubivumbura dufatiye ku mwifato cyane uyu president Chirombo ariko arerekana Chirombo burya ariko ariyeza ariko yerekana ko kumengana umuntu izi ntambara we ntazo yifuza ntaza kenewe abatabizi bagacana ko kumenga habwo Chirombo yananiwe ariko arasaba ikigongo ariko arakoma amashi abandi nkuko bivuze bati kumbere yariye ruswa kugira ngo bikunde ikivu itangwe nako bashoboye kuzifata iki niki mugabo turavye uyu mwifato Chirombo ariko aragira numwifato mu by'ukuri uteye ubwoba ahubwo izinyeshamba n'abakunzi bazo bakagomba kubona yuko hari impinduka yamaze kuba iyi CH4 iyi drone yashoboye guturira ibi vyuma by'ubwirinzi hano muri Mwenga ntiyahagaze ngaha yaciye ibandanya mari icija no muri Nord Kivu neza na neza muri Kibumba ikibumba hafi ya Goma yes Kibumba iri hafi ya Goma ni naho wanashaka bari basanzwe naho nyene bahashize ivyuma by'ubwirinzi nkabya byari muri Mwenga bace ho barashize muri Kibumba kugira ngo bishobore kugira iki kurinda igisagara ca Goma noneho bino byo muri Mwenga byarinda igisagara ca Bukavu ariko ivyo muri Kibumba byo byarinda igisagara ca Goma navyo nyene iyi drone yo mu bwoko bwa CH4 ihejeje guturitsa aha muri Mwenga hano kuri societe ya Twangiza Mine yaciye ibandanya mari no muri Kibumba naho nyene ica isigituriye ivyuma byaho by'ubwirinzi byari bisanzwe biri hajya ivyuma navyo nyene byarinda igisagara ca Goma ivyuma by'ubwirinzi navyo bitirinda yego ni bimwe mu kindi bavuga ko atamukuru
abura umukurira so rero nabyo baca biturira hano muri Kibumba makuru dufise akemeza yuko bino vyuma babituriye abasirikare bari hozeranturi yavyo nabo nyene bajanye navyo bagera kuri 34 iyo ni operation uvuga ko yabaye ku munsi wejo biriko biravugwa ko yoba yari coordonné na FDNB ariko bien sûr mufatanye na FRDC. Bwana Musesanguzi hari ikintu ushaka mu kindi kiganiro ko tuzosesangura uburyo uku kuntu FRDC irikira kuturira bino vyuma vy'ubwirinzi kumbure bari babizanye bazi yuko bazi kwasi ku mutekano ariko Kisekedi aciyaje ku isoko aguze ibindi vyuma bishobora ku urasa vya bintu birumvikana yuko urugamba Bwana Musesanguzi rwana umuntu afise amafaranga. Bwana journaliste nashaka areka akajambo ngomba kukwibira kamwe kumena badukurikirana burya nimba ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini bivugwamwo ubukene wumve ko ari bere bien igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Buganda biriko biratuma ibindi bihugu bikena uti gute igihugu cy'u Rwanda kiriko kirafashwa ku rugero rwo hejuru n'ibihugu vya Burayi ibi twaravyerekanye incuro nyinshi iyi RDF ifashwe mu mugongo ijana ku ijana n'ibihugu vya Burayi aba RDF abenshi bakorera imyimenyerezo ya gisirikare mu bihugu vya Burayi abandi muri Amerika kandi bahabwa ibigwanisho n'ibihugu vya Burayi n'ibihugu vya Amerika so rero kuno kuntu Kagame yinvestishije mu gisirikare cyane gusumba ibindi bisata bigize igihugu ibi biriko biraba imbogamizi ku bindi bihugu byegeranye n'igihugu cy'u Rwanda ano kumenyesha ko nimba Kongo ivugwa mu bihugu 8 bitunze ibigwanisho navuga FARDC nimba ivugwa mu bihugu 8 vya mbere muri Afrika biri très fort ku buryo ku gisirikare gikomeye sebere bye ku Rwanda Kongo yakomeje kwiyaprovisiona selo n'igihugu cy'u Rwanda bumva ahantu igihugu cy'u Rwanda kigeze Kongo naga kivuga uti noneho ntitwasamara igihugu cy'u Rwanda kizotwataka kidutere igihugu cya Tanzania memema igihugu cy'u Burundi memema nukuvuga urofete ku Rwanda gogo rubihabwa nka gusa babihabwa nko kuri gusa kubera ko bafise umugambi muremure n'ibihugu vya Burayi n'ibihugu vya Amerika nukuvuga bavyemvesa muri RDF ibiro bihugu byacu vyibako bica biharura nitwareka kuduza natwe igisirikare cyacu ngije kurundi rugero iki gihugu cy'u Rwanda bizaba ko twifatira muganga kiturasi cyane go aruko tusanga nka Kongo par exemple bari bafise nk'ubushobozi bwo kuba botunga abasirikare dufate nk'ibihumbi amajana 2 gusa mugabo urofete ku Rwanda gogo gwaguze ibigwanisho byinshi rukagira abasirikare benshi ako ngacivuga uti none u Rwanda ruzotumesa rwatumeshe igaci igwiza ingabo nayo igacigira nk'abasirikare nk'ibihumbi amajana 5 alors ko bafate kuri budget ya leta yabo bari bafite ubushobozi gusa bwo guhemba abasirikare ibihumbi amajana 2 kwa usanga rero umusirikare abayeho nabi kubera ko bijiyo tunze abasirikare ibihumbi amajana 2 irikiratunga abasirikare ibihumbi amajana 5 sivyo ugasanga n'ibikoresho bagiye kuvyongera ibiro bica biba handicap mu yandi masecteur novuga y'igihugu ugasanga nk'umwakarorero uburyo bwogiye muri education barabugabanije kugira ngo bazikongereza ubwa ministère de défense uburyo bwogiye muri agriculture na élevage barabugabanije bugiye mu bwa defense donc ibi rero ibi ni handicap nini cyane gose mugabo kandi ku rundi ruhande novuga ko ari byiza kuko igihugu cy'u Rwanda cyasotoye ijya ntambara kibona ko kiri hejuru y'ibindi bihugu cyane gose mugabo kiriko kiratangara intambara izigitangura bavuga ngo abarundi nta bigwanisho bafise mugabo tuko turabona abarundi bariko barabomora systeme z'ubwirinzi z'igihugu cy'u Rwanda bazibomora muri Kongo nuko Bwana Musesanguzi katubandanye n'abakuru yacu nitugomba kurambira adukurikirana nko twaye basezeraniye reka dusimbire ngaha muri Uvira Bwana Musesanguzi ariko haravugwa byinshi inyuma yaho General Sultan Makenga avuze yuko agiye gufata igisagara cya Uvira mu mwanya muto utarambiranye tiko turumva amakuru menshi cyane yuko bano basore baniva nabo bariko barasesekara ngaha muri Uvira ku bwinshi kumbure kugira ngo baze kuzibira bano basore bamakenga ntibikunde bafata kino gisagara cya Uvira bona yuko kiri mu marembe y'igisagara cya Bujumbura
waramusanguzi tugusabe uduhiyo nkuru mu buryo bwiramvuye kugira ngo duce turonka n'akanyo kugira ngo twikebanure abadukurikiranye. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Mu bisanzwe mu Kirundi bavuga ngo utambana na mukeba ntakubita urugohe. Jamais. Sivyo? Nukuvuga uguma uveya nukomaguzwa nakugirire nabi. So uyu General Sultan Makenga yibagira n'ingoga. Yibagira n'ingoga kubera yuko yarigeze kubonera ibara hano muri Uvira. Yes. Aho mbere wenyine ubwo yigeze kwivugira yuko Uvira ayigandutse ko atazofasuye gushora abasirikare biwe muri Uvira kubera ko abona kumenga bahagwana n'ibisizi imwe s'abantu bazima. So aho rero asohoreye abasirikare 7,000 mu nyuma yongera ko abandi basirikare 9,000 aciye avyimvye igifuwa ati ubundi akazi atangura kwikuta igifuwa ati noneho ubu rero Uvira ndayimira bunguri ndayibona kabisa. Ejo bundi bakorokeye muri Katogota bakoresheje meeting abene gihugu barabasasi ibikwembe n'abanyama video kweri bategerezwa batangura gucyoza ibyo bacyoza bavuga yuko ngo Uvira mu minsi mikeya bagomba kuyisubiza. Aya n'amajambo yavuzwe n'abahungu nyene bamakenga. Mugabe gitangaje nuko bagenda aho hantu bambaye amantibari n'amakaske. Mu gihe biyemera yuko ari amasite yabo ari amazone bamaze gutarankiriza umutekano ari wose kwereka bambara ry'amakaske none. So ibi rero ibi ni byatumye kumbure General Prime nawe ashaka kwereka uyu Sultan Makenga yuko atanga bamurusha ntanga bamurusha. Usibye ko abasore bo kwa Prime niyo ngabo bobo bakamejeje bafise ubuhinga bafise n'ubonararibonye mu by'intambara. Sivyo? Ntaho bahuriye n'aba bahungu bo kwa Makenga. Abo kwa Makenga baza bayambitse amajire amakaske mubisanzwe iterabwo ninga mu kindi bavuga ko mu bindi ushiro byimbi burya abahungu bo kwa Makenga bahereye indani kubera ko ntushobora kubakompara n'abahungu bo kwa Prime ntibikunda. So Prime rero yacagira iki nawe yacagomora ingabo zibo muri Uvira basubiye kwambara Uvira yose mu misozi hanamye Uvira za Sange za Ruvunge hariya muri za burya buce bwose none banamye Uvira bwuzuyemwo abahungu bo kwa Ntare abakanga Ntare intagoheka nibo bamaze kuzura muri burya buce. Ukuntu rero bahinje ari benshi byatumye bivugisha hamwe n'abandi abantu bo muri Uvira bakangutswe babonye ingene abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bariko barakwiragira mu bice bitandukanye bya territoire ya Uvira bashaka kwegereza neza muri Mwenga. Buriya ijya operation aérienne yabaye muri Mwenga ejo yakozwe na drone. Bagomba guca bagenda hajya hano bahicaye bashira ibirindiro. Ukuntu rero bano basore bo kwa Neva bariko barinjira cyane muri Uvira ntabwo bagiye kucira muri Uvira iki abantu bacumve ntabwo bagiye kucira muri Uvira bagomba kubandanya puko pa batoshika muri Bukavu babanje gufuta iyi Katogota. Ibiro ni ibintu tugomba kwitegurira vuba cyane tugiye kuraba mwifato Ciromba ariko aragaragaza tugaca tubona n'ingene ba Makenga nabo nyine ubwabo basa nk'abariko barikara aho. Turabona yuko muri Kongo intambara igomba gusubira itoto igomba gusubira itoto kubera yuko byaba ibiganiro by'idoha byarahagaritswe. Ivyo muri Amerika ntibiprometa bivuze ngo rero ubu Kongo igomba kwikemurira ikibazo yonyene ubwayo igomba kwiga mu gisubizo yonyene ubwayo kuko amahirwe batanze yo kuja idoha ntaco byavuyemwo yo kuja muri Amerika bisa nkaho taco byavuyemwo usibye ko Cirombo gusa akomeje gutera intambuko ku yindi mu kwerekana yuko ivyo yasabwe mu biganiro ariko arabishikako. Twarabonye aho yahamagariye aba FDLR kwiripotinga ku maposte y'aba FRDC canke ya MONUSCO kugira ngo bazosubizwe mu Rwanda. Ibi twarabibonye aho basohoye itangazo bicishije kuri Ekenge Bomosa umuvugizi wa FRDC. Mugabo ntiturabona ku rundi ruhande nabo intambuko nimwe barakora nta nimwe iragaragara. Bivuze ngo rero kumbera Cirombo
n'aba ba FDLR barashobora kwiripotinga ego mugabo ntabatange kubera yuko n'u Rwanda ntigwigeze nasohora itangazo na rimwe ngo rubwire M23 ngo ive ku butaka bwa Kongo na rimwe pe bivuze ngo Chilombo yaremeye yuko yeberije FDLR iri ku butaka bwiwe acatunga urutoki yemeza Kagame ko ariwe yarungitse M23 yes rero nimba Chilombo yarasabye FDLR kuva ku butaka bwa Kongo hasigaye ko na Kagame asaba M23 kuva ku butaka bwa Kongo kugira ngo Chilombo amusubize izi FDLR asaba hama abakongomani biwe birongera amahoro bitabaye ivyo rero tuko turabona abahungu bo kwa Ntare bariko baravansa bukebuke ntibaratangura ibitero ntibaraga bitero wapi n'ukwiga kare mugabo bakomeza kwinjira ku bwinshi hano ku butaka bwa Kongo bahambya abari bahasanzwe ariko kandi tuko tubona ama operation bariko barakora kuko nimba bashuye gutura bino vyuma by'ubwirinzi ni operation kandi ishwaro irimo n'agasomborotso ubuye kuko aho barashe ivyo vyuma by'ubwirinzi ntari hagaragara oya wapi je ndabitekana n'agasomborotso rimwe ngo gasese gatungura ego nuko bwana musesangozi reka ndagushimire cyane kuri ano makuru kumbura abakunzi bacu tuza kubana cyane kuri uno munsi ndibaza yuko tuzagerageza kubaha byinshi biriko biravugwa ariko tutibagira yuko nkuko twamye tubikora babatama banararibonye zamaze duha amahoji kugira ngo dushobore kuyasangiza abandi murahawe ikaze ha kuri screen hariko nimero ushobora kutwandikira kugira ngo ushobore kuduha ubutumwa kugira ngo dushobore kusangiza abandi twabwumviza hama dushobora kusangiza abandi ku rubuga tukarubaha canke ma groupe WhatsApp tufise n'ama groupe WhatsApp ushobora kwijoininga kugira ngo ushobore kuronka amakuru abagezeho canke link gushikire ihiganiro kikiri Alensta bwana musanguzi kandangize ndagushimira cyane yes urakoze cyane bwana journaliste naje ncanshimira bajya bubahwa bari badukurikiranye kumbure nibyakunda turaza kongera mu bindi biganiro byacu byo hanyuma nuko kandi ndabashimire cyane ndabifurize kuguma murangiza umunsi wa dimanche neza kumbure turongera duhure mu bindi biganiro byacu bye bye